Yes, muraho murakomeye bakunzi ba channel yacu ya Dieudonné Ndi. Mwebwe mwese muherereye ariko dukuye abane mu Burundi, abari mu bihugu bitandukanye, abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Australia ndabaramutsa cyane gose. N'umusikafegera amahirwe kuba turi kumwe n'umutumire adasanzwe. N'umwana akiri muto ariko kandi afise impano itangaje. Ni impano yo gukora iradiyo. Yakoze iradiyo mu bido. Wenyine akiyahanja uburyo ki ashobora kuyikora mu mugabo iradiyo ikavuga neza so tuzagana byinshi bitandukanye kumbure abaza kumvira ibyumviro vyiwe kumbure n'abashobora kumushigikira. Yes, guma natwe rero karibu umeze neza. Ndakura mu kice ego amuramutse naho nako adukurikirana gati turabura mu kice ndabara mu kice ego witwa gute? Nzamuramba Izayi uvuka he? Kayanza. Wagira umunya Kayanza maja he? Matongo. Uri kwa bifese batongo kwa bifese ego hama ino naho usanzwe uba he? Ako musona ku matafari. Okay usubira kingahe? 13. Usubira 13 warize no warace mu ishuri? Wigeze uja mu ishuri n'umunsi warimo? Nta nari muraza mu ishuri? Wa kabiri. Warize mu wa mbere uriga no mu wa kabiri. Hamucura biheba ni gice tumye biheba none gahita. Nabuze uburyo. Abuze uburyo bwo kuja ku ishuri. Muhira nta buryo bwari buhari. Papa arahari? Niwe na mama gusa. Aha. Okay. Umunsi wa nyuma uheba ku ishuri byagenze gute? Nabonye mama agira nsiki. Yaragira je. Yaragira ati no mu Burundi. Yaragomaze mu Burundi yarari hehe? Kayanza. Yagombaze ngahi Bujumbura. Ari mu Kayanza. Aravuga ati nanje ebana ntegezwa gukurikira. Aha, ugishiki Bujumbura rero. Warufise ibinga? Ngara kunyene. Warungana kunyene? Ni ubuvuba rero. Aze imyaka 3. Ahari imyaka warufise imyaka 10. Okay. Ugishiki Bujumbura. Nibiki byakugoye? Tangura gushike mu gisagara uraza abantu benshi tuvuye ruguru ibari gisagara katunyuzura. Nabanje kujya nora ibicupa. Ngapoma amazi yo mu restaurant. Zangataha. Waravuma mu amazi yo mu restaurant. Aha, sambe ko tubigaruka ko rero kubera iki iyi drapo ya Real Madrid none. Nayishitse. Uri umufana wa Real Madrid? Cyane gose. Ukimbwira abakinyi babiri bari Real Madrid utse. Babi? Rodi Bellingham. Okay, hama mushasha nawe uwonya. Uwo mubaheruka kugura mushasha. Sasa ndamenyetse. Mbappe ntawuzi kwi. Mbappe. Ninde uzikwera kumugura none? Okay. Hama urumva wazura vuba amazi yo mu restaurant kugira ngo utangurire umugambo wo gukora radio byatanguye gute? Natangiye nkora amatara. Ajya no gutora ibintu by'ibyuma bataye by'amaradiyo nkabikora. Bikavuga. Warufise ushaka gukora none washaka gukora radio nyene? Umunsi wa mbere bivuga wari hehe byagenze gute? Nari ndi muhira nicaye hamwe. Uri kurakora nyene uri kurakora. Muhira nta muntu umwe yarasanzwe akora ibintu by'amaradiyo canke ibi. Niwe nyine byatanguriye nta namwe wigize unabibona. Ne byakujemo gutogira ngo wumve utangura ubunyere bw'ugutipa utuntu n'utundi. Nako namenyereye guterateranya insinga namenyereye imiriro. Waramenyereye ibintu by'imiriro no guterateranya insinga zitandukanye. Umuntu ariko araraba iyi radio arabona yuko irimo ibintu byinshi. Igizwe n'iki n'iki? Ibi biri panze ngaha. Ibi byitwa gute abantu batabizi? Ibi byitwa gute ibi byose? Ushaka kugenda dusigura ikintu kimwe nico gifasha ku radio. Iyi ni impano isharitse. Aya ni amaperi. Iyi ni moteri. Iyi ni ikurura umuziki ugiye uvugamo. Zinazo zari volume siriko ya kabiri tarashe. Hamakanako? Onago n'urushinge rupima insinga zahiye. Hama ino indani rero hari biki n'ibiki? Indani hari amapira n'amaturnovisi n'imikoro. Amaturnovisi urukoresha? Ibi byose no wavyiterateranirije kuva ku cambere gushaka ku canyuma. Atanamwe wigeze ubibona. None wumviriye gute gukora no radio kandi atanamwe wigeze ubibona?
cyakujemo gute cyakujemo gute nakari namenyereye guterateranya insinga cyane mvura no gukora irati iyi pano jewe ndiko ndayibona mugabo simbona ingene izana umuriro uzana ucishije he amakacushira insinga zirimo ngaha aha musi zihurira hasi ino indani ngaha zimanura nyine ku mapiri zimanura ngaha ku mapiri ni ukuvuga zigashira umuriro ngaha mu mapiri zinjiza indani mu moteri icinjiza ngaha muri iyi moteri niyo ituma bivuga tuvugirize rero twumva ugawe nashaka kuyindi style kubivuga muri bluetooth vuga muri bluetooth gusa none urafite bluetooth none wewe uhora uvuza gute none wewe yo bluetooth nanye ni wayikoze wabifatanije bluetooth ngaho ni iye yavuga muri FM muri FM ntikivuga The Bluetooth device is ready to pair. Ani muri FM Chizima kubera sirikwa yahiye sirikwa yarahiye nico tumitavuga ushize kuri bluetooth iravuga iradiye kivuga aka kantu nawe kari ngana kiki koko atsitara nitara riraka none ko mbona umengo hariko amapire menshi hariho iri inya hari haya anya ni hariho n'irindi ngaha anya ayo yose aheza agafasha iki iyo muriro uri mirakorana na umuriro uheza cyashira kwiye ushushomeka ngaha inzitsinzi iyi nayo ihezeyo cyashira iri ndani iyo yo ni yitaretse twara umuriro ama iyi plaque rero nayo irashira mu muriro ngaha anya winjiza mugabo winjiza muke yinjiza muke ni wayishiriye ko nyine kunyene ni wayirondera urayiterateranya hama urayishirako umuhinga cyane sawa ibinya urabikoze umugambi ufise none umeze gute ugomba kuzoga umukora ibinyene cyane ugomba kuzajya ku ishuri ngakora ibisumbi cyangwa ngakora radio yiwanje binini ibintu binini urafise umugambi wo kuzovyagura hamuka umuntu akomeye urafise n'abantu bagufasha nta mumwe w'abantu bagufasha ku ishuri ho naramubonye ku ishuri waramubonye kugira ngo utangure ku ishuri Imana ishimwe ariko rero urumva urakenera kugira ngo ushobore gukora n'ibindi bintu binini nibe bintu ubona ukenera kugira ngo uzoshobore gukora ikindi kintu kinini cyane gose cyabura ibikoresho byinshi nk'ibiki n'ibiki kugira ngo kumbore hari umuntu akadukurikirana abona yuko ashobora kugufasha nimba igikoresho kimwe hamukagura ugakora ikintu kinini arabura amabafure manini nabijya bindi bitera insinga bishuha gose nkoresha umusumari bijya babita gute ferasude ferasude kugira ngo uze uraterateranya utuntu twose tugiye dutandukanye ferasude gonga ari ugo bihomba munani kuko setimishi okay bimwe mu bikoresho ukoresha byinshi birazimvye sibyo kugira ngo kumbure ushobore kuba ufise ikintu kinini ariko rero ikintu kiryoshe kindi naco hanya ariko idrapo ya Real Madrid arangana hari kidarapo ry'u Burundi kuri kwashitse kidarapo ry'u Burundi rero kugira ngo igiboneka neza ziboneka neza ushize idarapo ry'u Burundi ibintu shaboneka neza cyane urakunda Burundi warugeze mu wa kabiri ubundi usura ku ishuri nyine mu wa kabiri uzorabaho nziga yes umuhira mama wawe aragushigikiye muri bino bintu ukora ukibitangura ntibakubona nk'umusazi cyangwa nyine nk'umuntu atazi ibyo arimo nta bantu bahora bagutuka ati ibyo bintu uriko urakora n'ibiki bose baragutera intege none harimo n'uwashatse ko nanga ko mbireke hari umuntu yakubwiye ngo bireke kubera yakubwiye gute ico gihe yakubwiye gute
ko ninacunga neza bazonyica. Yabwiye ko bashobora kukwica ubandanije ukora bino bintu. Okay. Hama muri wewe wumva wobiheba canke wobibandanya? Kino bibandanya. Ntiwobiheba. Wow. Yeah. Biraboneka yuko ufise ahantu ugomba gushika ejo canke hirya y'ejo. Igihe ushobora gusaba abantu badukurikirana. Kesha kwasha kubona urongo wamfasha ku ishuri. Ndagufasha ibikoresho nkakora ibisumbi ibi. Ibisumbi ibi. Mu mutwe urumva ko ufise ibindi bintu binini nya ushobora gukora. Ni kihe kintu kandi utekanya kuzokora ugukurikira? Kugerageza telefone. Ushobora telefone nayo? Urumva muri we ko bishobora? Uramaze kugerageza na gatonyo ukavuga ati no bikora ukuntu n'uku. Zikora zarapfuye nkazikoresha ku mapiri. Uzigura zarapfuye ukacu ukoramo amapiri. Nkazikora zikoresha ku mapiri. Telefone horo uzikora ugakoresha amapiri asanzwe. Aya bagura mu botike. Telefone ikaka. Oya, uratubesha. Yagura ratanu kayahambiranya. Amapira yasanzwe ari kaya mu botike. Panaya. Burya buto. Yego bwa bupire kreyo. Mwe butukura. Hama telefone ikaka ta bateri fise. Cyo utekera mwiki. Kunatekeye. Oya, ico ntako ndatahura. Telefone ikaka. Wamaze kubigerageza utabesha? Unubu nyine tubigize telefone yo kwaka. Umwana afise ubuhinga bukomeye cyane. Ugashobora guterateranya amapire hama telefone ikaka. Ahantu ukunda gutemberera cyane, amasoko ukunda gutemberamo nayahe kumbure kugira ngo ushobore kubona nk'ingene ubaho? Amasoko yose. Amasoko si ujye muratembera? Yo mu Nyakabiga, muri Pire, mu Rupumera, kuri Gatebo. Hose urahatembera? Yes, numwana akiri muto afite imyaka 13, urumva ko akiri muto cyane gose, ariko afite impano yo gukora radio. Naje ubwanje sinogira icyumviro cyo guterateranya ibi bintu kugira ngo nshobore gukora radio. Hamwe radio ikavuga ikozwe mu ibido. Igitangaje ni umupatriote cyane, arakunda igihugu. Hari kidarapo ry'igihugu cy'u Burundi kugira ngo iboneke neza. Navuga yuko iyi darapo irashobora gutuma ino radio ishobora kumugeza kure. Cyambere umuntu afite ikizere cyuko adashobora kubireka nubwo hari abantu benshi bamuciye intege bambwira yuko bashobora kuzomwica. Ariko kandi aravuga ati sinshobora kubireka kubera ko ari byo bintu bimurimo. Ikindi kintu gigira kabiri kandi gitangaje, akana abantu batari basanzwe bazi nuko akorira amatelefone. Uvuga telefone agashobora kujyatsa mu gihe yo nyene yari yaranse kwaka kubera kibate, ariko ugaterateranya amapire kamwe murumva ko ari ubuhinga butangaje. Ushobora kuburi kuradukurikirana, ushobora kuri kurumviriza kibijyanye, ushobora kuri kurakiraba amakandi gashobora kandi kuburi kurabona uno mwana arakeneye gusura ku ishuri nkuko yabivuze. Hari abana bagufashije kugira ngo ushobore kuronka impapuro zo kuja ku ishuri, ariko ishuri ntiriraboneka kugira ngo ushobore gutangura ishuri. Yes, arakeneye ishuri aho ashobora kwiga, no kuvuga ko kandi akeneye ibyangombwa by'ishuri, no kuvuga minervare, arakenera amakaye kugira ngo ushobora kwiga neza. Ariko hambavu y'ivyo rero arakeneye kandi no kugira ngo ashobore kunonosora ubwenge. Kumbure ushobora kubura umuntu ashobora kuba adukurikirana, ashobora kugira icyo ashobora kumufasha kuvuga mu vyumviro vyiwe, akamwereka ahantu umuntu ashobora kumwigisha nibirenze binonya ko ivyumvira afise ngo sibi afite ivyumviro binini ya cyane. Uvuga yuko niyakora bino bintu bikaba binininya igihugu cyo kiratera imbere. Ni muri ambono nyene yanyicubera mukuru w'igihugu cyacu Burundi yo kugira ngo mu myaka iza Burundi zo bari igihugu cifashe, igihugu giteye imbere mu 2060 kandi zose birakunda. Abantu bo Burundi bwejo uno musoshora kumushiramo inguvu afise imyaka 13, ibyo mu 2040 azafise imyaka 27, 28 azora umwana akuze cyane gose. Ukuvuga yuko hari ikintu kinininya azamaze gushikako kandi igihugu kikamurongerako inyungu n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Kubona umwana nk'uyu ashobora kwiyumvira gukora ibi mbega agiye mu laboratoire akomeye, urashobora gukora ibintu bimeze gute. Uno munsi uriko urakora iradiyo, ariko kandi hari ubuzima rero busanzwe mubayemo. Uhize ugafungura gute, kubaho gute? Ya mama yagiye kudandaza
araza asoma tagiye nyine nakundi turiyangana asanzwe adandaza iki mama wawe voka ni ukuvuga iyo atadandaje ntumufungura hama nawe uronka n'amahera none uronka biciye mu zihe nzira hano bavugira iki je nabashiremo indirimbo iyo wavugirije abantu ukabashiramo indirimbo bakaryoherwa ntibashobora kuguha amahera sana ego uno munsi uri umuhungu ariko ejo canke hirya y'ejo ushobora kuzova mu mugabo sibyo uno munsi two turakora kino kiganiro ufite imyaka 13 ariko ejo mu myaka 15 uzora baye umusore abushitse sibyo intumbero ufise ni yihe ushaka kuzoba umusore ameze gute kuzoba umusore ameze neza afite imigambi yiwe ibi bintu vyarabaye binininya waravyaguye cyane gose isi ndavyizera yuko inyuma y'imyaka 15 uzoba amaze gutera imbere sivyo imana izoba yarabanye na wewe ibintu bizoba vyaragiye neza yasumwe rero tugume tubivuga umwana akeneye ubufasha cyane cyane bw'ibi bikoresho byiwe surtout mu mutwe kugira ngo ashobore kwaguka umuntu atanamwe yavyize ntanamwe mu muryango abifise yabikuye ariko we nyine akicara akiyumvira ko ikintu kinini nk'iki ibintu bitangaje cyane gose mu gihe ashoboye kuronka ubumenyi umuntu amwigisha akamufasha akamwereka ni inzira nziza ashobora kubikoramo wana yuko ashobora kuzovamo ikintu gikomeye kenshi iyo uryamye nibikuhora wiyumvira mu mutwe bikuyumvira cyane fate nko mwijoro ryamye ayo tarasinzira ngisenga kare darashaje amabateri ni ukuvuga ko usharije bateri ya mbere ndarindira ikuzura izo ni kabiri iya gatatu irarako ni ukuvuga iya mbere urarindira igaheza n'iya kabiri ukarindira igaheza iya gatatu ntuce usinzira nuvuga utarasharije bateri ntugira usinzira amasaha akunda kuryamana yasanga saa munani z'ijoro amakasho vyuka sangapi tunjuka saa 4 ucuzuka saa 4 usubira kandi uja gupagasa deja murumva ubwo bwenge bwo kwiyumvira ati sinshobora kuryama bateri zanje zidahejeje gushasha sinshobora kuryama bateri ya mbere idahejeje ya kabiri idahejeje canke kugira ngo ntume nsigako ya gatatu kamwe murumva ko ari ibintu biryoshe umwana afise vision umwana afise yari karaja umwana afise intumbero nahagomba gushika akeneye gufatwa ubukuboko kugira ngo kumbure ashobore gushigikirwa ushobora kuri kwadukurikirana naho yoba ibihumbi 50 naho yoba ibihumbi 100 ushobora kumufasha kugira ngo ashobore kugura yandi twavuga n'abasudiriza twagoto ferasude yes kugira ngo ashobore kugura ferasude kugira ngo ashobore kugura amabafre yandi nkuko yabivuze kugira ngo kumbure ntasubire gukurira mu bido akore no mu kindi kintu ciza ejo canke hirya yejo azovamo umuntu akomeye wewe wamushigikiye ushobora kubaronkera umugisha wamushigikiye ushobora kuri ikintu gikomeye cyane gose uno munsi canke ejo no kuvuga yuko ubuzima bwiwe ugashobora kuburokora hama ibintu bikagenda neza mu ntumbero ziwawe canke aho ugomba gushika ni kintu ushobora gusaba umuntu akadukurikiramo no mwanya rero kugira ngo ashobore kugushigikira cyane nashigikira kubona uri mu ishuri kugira usubire ku ishure kugira ushobore kuronka ubumenyi bwa bino bintu usanzwe ukora ni waja muri mu mashuri yisumbuye hari amashuri yisumbuye bigisha imyuga ushaka uzo kumukurikirana bino nyene kugira ngo uzove umuntu akomeye cyane okay no musi rero umukuru w'igihugu ariko araturaba akajambo ushobora kugira umukuru w'igihugu kana ko indera kwa imbere yiwe cyangwa ku mukuru w'igihugu sipoza ko muri kumwe ni wiyumvire ko muri kumwe ubunye umubwira ijambo ariko bayikona kwa mukija mukuru w'igihugu ubwo mufasha abandi nenda kuramukije ko wamfasha zisaha agufashe mu mugambi wawe utera imbere ejo canke hirya ejo bishobora kuviramo iradiyo ikomeye cyane ugasanga ifasha igihugu
yes reka twizere ko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashobora kumushigikira ndetse n'abandi batandukanye abajene bandi aba diaspora abantu bari hanze mu bindi bihugu mushobora kumushigikira kumbure hama impano yiwe ikaba nininya impano yiwe ikaba ikintu gikomeye cyane gose Burundi nkaba gatera imbere dushigikira abana kumbure bigende neza dusoza n'ikiganiro cyacu rero akajambo kanyuma rero ubwira abantu bamaze kukumenya no musosano benshi baba bakumenye sifo akajambo kamwe ubwira abantu bakumenye abari kunda mwese ndabaramukije unabasinzire gaturahejeje sivyo none yesu gati ndabakunda cyane gose ndabakunda cyane gose mushigikire umugambi wanje yes merci beaucoup mujye musaba kumurikira ikiganiro cyacu yitwa Izayi no kuri kwimana mushigikire n'umwana ubona yuko afise yari karaja afise intumbero yiwe afise ahagomba gushika kumbura umwana w'imyaka 13 akaba akora ibintu bimeze nk'ibi naje ubwanje navyo bashobora nawe uri kudukurikira ndabitswe atavyo bashobora rero tumushigikire kumbure atera imbere mu bikoresho by'ubasanzwe afise ushaka kumushigikira arashobora kuducako hama dushobore kumushikira merci beaucoup ndabutse rero kugira subscribe kuri chaîne yacu ya Diedone Ndi amakandi ndabutse kandi kugira partage amashare y'ubiganiro byacu commentaire ama likes kugira ngo ibiganiro byacu bishobore gushika kure asante sana